Iyi ni mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru muba mwaranyegejwe. Hussein Rajab, umugumyabanga akomeye cyane, yoba yarapfuye. Ivyo bivugwa nande? Ese amabanga mutazi kuri Hussein Rajab? Haraheze igihe uyo mwubahwa ari mu gacerere gakomeye cyane, akaba ari umwe mu bantu batanguranye n'umuhari CNDD-FDD ukiri mw'ishamba ukigwana gushika aho bufatiye ubutegetsi. Hussein Rajab barazwi cyane n'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba barabagenzi bakomeye cyane. Murazi muri 2005 ubwo Petero Nkurunziza yiyamamariza gutwara Burundi, wari muri imbere amuri impande yari uyo Rajab Hussein. Abanywanyi bacu batandukanye babandanya kutubaza ko mwama muduha amakuru ya Hussein Rajab, muti yaritavye Imana, muti ntawuzi yari, muti agiye gutahuka. None ukuri kuri Hussein Rajab ko barukuhe? Ndabaramukije mwese ntanabahagaze, tugiye kubana muri ano makuru. Turazi ko aho muri irya nino hatandukanye murindiriye ko tubashikiriza amakuru mwene nkaya abariko aravugwa cyane, yoba amakuru tuba twagiye tubatohoreza mu bivugwa muri politike, umutekano, gateka kazina muntu, inkuru ziba zagiye ziratangazwa mu bimenyesha makuru, ndetse n'ibindi vyose biba bitandukanye bivugwa irya nino, ngenda mbitohoza nkabigushikiriza mu buryo buramvuye. Inyandiko zivuga Hussein Rajab mu buryo butandukanye, kandi izo nyandiko zikaba ari nyinshi, ariko nitwaronse izivuga imyaka yiwe yo mu buto. Ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu. Ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Hussein Rajab akaba azwi cyane mu bijanye na politike. Yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu, yarabaye no muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Hussein Rajab ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umuhari FDD kugira barwanye igisirikare c'u Burundi cariho muri ico gihe. We na bagenzi we bahereye kubaka umuhari cane cane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajab yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha akumvisha abanyagihugu. Ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo, mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ivya gisirikare. Mu ntahe yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Hussein Rajab aratanga amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza: Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa, Sirasi Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Silvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba, Jean Bosco Kurisansuma, Adriberi Barakamfitiye n'abandi batandukanye. Umuhari FDD wavuye ufatana na CNDD yari hejeje gushingwa n'umushikiranganje Leonard Nyangoma, maze FDD ihinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajab yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, aragenwa kuba komiseri generali ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Rajab yarafise abakomiseri 4 munsi yiwe bari bajejwe uturere, harimwo Pasiteri Mpawenayo mu ntara z'uburengero, François Ntuzwenimana Batazira Mupere mu bumanuko bushira uburengero, Silvestre Ndayizeye Abdara mu ntara zo hagati no mu buseruko, na Jean Fidèle Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka kuko ngene Hussein Rajab yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza, bakoranye muri ico gisata nyene, bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose. Mbere
banashikira uburongozi bw'igihugu. Mu 1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ca FDD. Uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare. Umuhari uca witwa CNDD FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu akaba avuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'1994 mu Cibitoke, baraganira barahuza mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo, ikanimanyaguramwo uduce. Hussein Rajabu na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro vya politike vyiswe ivya Kigobe Kajaga. Ni narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari bazinanye, barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike uwundi mu gisata c'igisirikare, aho Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa CNDD FDD nka coordination generali. Hussein Rajabu nawe yagenwe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo rero ababaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugutu mu mwaka w'2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD FDD, asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Rajabu naho ariwe yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo yadugije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Rajabu aguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba ujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo wenyene afata uburongozi bw'umuhari vyari korohera abatwara Burundi kubeshera CNDD FDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi. Kumbure uwo muhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu yabona ko ashizeho umwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD FDD yakogwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajabu. Vyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Gusa muri Munyonyo mu mwaka w'2023 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo, Accord Global de cessez-le-feu kuwa gatandatu Kigarama mu mwaka w'2023. Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganji wa leta, ministre d'etat ajejwe intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro mu mwaka w'2024 CNDD FDD yahindutse umugambwe, mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajabu kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu nibo barongoye imyiyamamazo ya CNDD FDD muri 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo intsinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba umukuru w'igihugu, Hussein Rajabu aba umushingamateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD FDD warushitse ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajabu na Nkurunziza, wa wundi ati hankana abakundanye, wabonye ubumwe bwa Hussein Rajabu na Petero Nkurunziza ntiyokwibajije ko bwovyaye urwanko rungana ukuraho. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'1994. Rajabu avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira inyambuye muri Bujumbura rirare mu 1996. Hari amasaha yitwa Jamari na Janabi yari yegereye Murantunga. Hari amahasa
ntabwo ari amasaha, hari amahasa yitwa Jamali na Janabi yari yegereye Hussein Rajabu. Ayo mahasa yari azinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Rajabu yanditswe ku rubuga Humura Burundi ikaba ibandanya iti: mu mpera z'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu niho uwo Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe. Abonye uko abayeho nabi aturatura, Janabi acaja kuraba Hussein Rajabu batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajabu ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro vya FDD. Ntivyatevye, Hussein Rajabu yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro vya FDD, maze Rajabu aca ahamagara Pasiteri Mpawenayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho vy'umuhari FDD. Kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu, zongera zifurizanya umwaka mushasha w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'indwi. Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe mu bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza acagirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari mobilisateur politique du mouvement, akaba yatwagwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari vyari birongowe na Hussein Rajabu. Intahe ya Hussein Rajabu ibandanya ivuga ko kungene Petero Nkurunziza yakomereye ibuga muri komine Kayogoro, n'ingene Rajabu yamuryamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Intahe ya Hussein Rajabu ibandanya ivuga ukungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro, n'ingene Rajabu yamuryamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Ivyo vyabaye mu gihe hari ibombe yoba yatewe aho hari hakoraniye indongozi za CNDD-FDD. Muri iyo ntahe agira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe catewe muri kimwe mu birindiro vya FDD cari mu ntara ya Makamba ahitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarakomerekeye cane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye baravye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasiteri Mpawenayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro. Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya y'ahariko haka umucanwa. Mu nyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba. Uburwayi butevye gukira, Hussein Rajabu ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe vy'amacakubiri y'intambara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahatswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Rajabu akama yamurokoye. Si ivyo gusa, kuko Hussein Rajabu niwe yatunganyije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana. Inyuma yaho bari bavanye, Rajabu ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denis Bucumi, bakaba bahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore muri Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye baravuga uko Hussein Rajabu yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bomugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petit Nduwimana, ku buryo atawundi muntu n'umwe yararikuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru akaba avuga kandi ingene Hussein Rajabu yoba yamwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania, mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose
zirashimika ku bushuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Rajabu. Hussein Rajabu ntako hatagize, maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe, mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ivyo vyoba vyarateye ishari abandi ku rugamba, kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu, Petero Nkurunziza yoba yarajanye Hussein Rajabu mu muryango, amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ivyiza yamukoreye. Ico gihe Rajabu yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke koko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakabandanya mu nzego z'igihugu, Rajabu na Nkurunziza bari akadasohoka. Nkurunziza bavuga ko Rajabu ari umuvyeyi wiwe muri politike. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajabu. Mu biganiro vy'i Pretoria muri Afrika y'Epfo, bama bari kumwe. Mu gutaha mu Burundi muri Kigarama 2003 bari kumwe. Mu myiyamamazo bagira mu modoka imwe, Nkurunziza na Rajabu basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiyeho ubutegetsi vyari bigoye kumenya neza uwutwara igihugu ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajabu atabanje kuvyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa mabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira ku bamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri ca 2006 haduka idosiye itangaje. Perezida Nkurunziza yatangaje ari imuyinga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitiki batari bake, barimwo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Imuyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba CNL bafashwe bapfungirwa mu ikambi y'igisirikari ya Mukoni, basohorwa ijoro basogotwa ibiti, batabwa mu ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashigwa kuri Hussein Rajabu, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajabu ari we mubi ateza akajagari. Nta kindi cari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajabu. Isenyurwa n'ihagarikwa rya Hussein Rajabu. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajabu watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzero 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje, inama zose Rajabu yagirana mw'ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru. Ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajabu. Mu ntango za Ruhuhuma 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Hussein Rajabu na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe, Hussein Rajabu yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano. Aranabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amosozi imbere yabo, kubera yarazi ibikirikira iyo CNDD-FDD bizokurikira iyo CNDD-FDD icanyemwo. Kuva ku w'indwi Ruhuma mu mwaka w'2007, Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD, maze arikura Hussein Rajabu, rishiraho Koloneli, maze rikura Hussein Rajabu rishiraho
genera rishiraho Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Rajab ntiyemeye ibyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare ntahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu. Kuva kuwa 27 Ndamukiza 2007 Hussein Rajab yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajab, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barafungwa, abandi baragandagurwa, cane cane abari mu mugambwe UPD Zigamibanga. Hano tukaba two kwibutsa ikurwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajab. Ivyo nakataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi, ntaho bitaniye na kudeta. Aho Rajab yakurwa, abarundi bariruhukije kuko ngo bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho bapfungiwe ibintu vyarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma burimonogoza, kuzivya abarundi bifata umurindi usumbije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajab. Ikiboneka co nuko ico Hussein Rajab yakuriwe atari co cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Rajab bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo vyo gutwara igihugu, mu gihe muri CNDD-FDD bafise ivyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amatwa dusumira bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajab. Nkurunziza yabona Rajab nk'intambamyi ikomeye ku mugambi yari afise guhonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu. Ivyo ntivyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ivyabandanije vyavyerekanye. Rajab ataruhara na rutoyi yari akibifisemwo. Kuwa mbere Ntwarante 2015 mu buryo butangaje cane, Hussein Rajab yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajab yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise avuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajab ari mu buhungiro. Muri 2015 Hussein Rajab yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mbere we akanavuga ko n'ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Hari ibihuha vyakwiragijwe kuva mu mpera ya 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemeza na kimwe dufise c'ayo makuru. Muri Rusama 2022 harasohotse ifoto yerekana Hussein Rajab ari muzima kandi ivugwa ko ari shasha, mu gihe ibihuha vyagumye bikomera. Abaryango ba Honorable Hussein Rajab bo bagumye bemeza ko ari muzima. Ntaco tuma umuntu avuga ko Rajab atakiri muzima, nkuko vyama bivugwa ko ngo yoba yaritavye Imana. Mu gusozera, ntankeka ko Hussein Rajab yagize uruhara ntangere mu rugamba rwa CNDD-FDD no mu ntsinzi y'uwo mugambwe muri 2005. Ntankeka ko Hussein Rajab ariwe yashikanye Nkurunziza ku butegetsi. Hussein Rajab kandi niwe mu Islamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'u Burundi. Vyahavuye bishika hagati ya Nkurunziza na Rajab bishimangira abavuga ko atabushuti bw'ukuri bubaho muri politike. Ariko birababaje umuntu yafashije ukuraho abatwara uyu munsi ahembwa kuba impunzi.